Chano ni Irene Irankunda 7 official. Ikiganiro ni amajambo y'inkoramutima asobanuye mu Kirundi. Icyo usabwa no gukora subscribe. Ikiganiro kakiraba cose uko cuzuyemwo amajambo y'ubwenge, amajambo atandukanye kandi ashobora kukugeza kure ni waba uvyifuza. Ni menshi ushobora kuburamwo iri kubaka bikakugeza kure. Bamwe bamwita umunyabwenge, abandi bakamwita umusiguzi, ariko igihambaye nuko yemerwa na bombe, abinjira mu rusengero n'abatagwerekwa. Uwo ni Solomon the King, umwami Salomo. Kahise kiwe kanditse ahantu hose. Ushaka kukamenya, temberera isomero. Ushaka kukamenya, temberera isomero. Ndavuga biblioteke, imwe abandi bita inzu y'ibitabo. Yavuze ngo, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Ugendana n'abanyabwenge nawe azogira ubwenge, ariko ubucudika n'ibipfu azokomereka. Niyo mpamvu tuba twikokoye mu kubazanira amajambo atandukanye y'ubwenge kugira ngo bikurinde kuzokomereka nk'uko Salomo adukebura. Na amajambo y'inkoramutima aba asobanuye mu Kirundi. Gukomereka ndiko ndavuga ngaha ni kumwe bavuga mu Kirundi ngo umusore ahora ahumura humiwe, canke ngo intabarirwa ibwirwa nuko amaso atukuye, canke ngo agasozi k'intabarirwa kahi abagabo barorera. Imyibutsa yihaniza ubutumva ni myinshi cane, ntabwo twoyivuga muri kino kiganiro kimwe ngo tuyiheze. Ijambo duhereye ko uno musi rero rivuga ngo, until the lion learns how to write, every story will always glorify the hunter. Igihe cyose intambwe izoba itariga kwandika, inkuru yose izokwama ishira hejuru umuhigi. Ijambo rihambaye cyane kuko ururimi rw'umwe rukamwa ayera. Ni kenshi batubwira abantu muri kahise banditse amazina yabo ku isi, cyane cyane mu ntambara. Batubwiye intambara nyinshi zagiye ziraba hagati y'ibihugu, ugasanga igihugu cyateye ikindi, ugasanga ihanga ryateye irindi, ugasanga ubwoko bwateye ubundi. Twabwiwe intwari zitari nke nyinshi cyane zaciye kuri uno mubumbe turiko, ariko ikibazo nuko ibyo twabwiwe byose ari ivy'uruhande rumwe. Iyo umuhigi w'intambwe ari mu ishamba ahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Arashobora kugira ubwoba, akiruka, arashobora kwinyegeza, akica mbere n'amategeko y'ibidukikije n'ibindi byinshi narinze kudondagura by'ububwa ashobora gukoreshwa n'ubwo. Ariko mu byo yubahuka kubwira abantu avuyeyo biratandukanye cyane n'ivyo intambwe ishobora kutubwira iramutse imenye kwandika. Kubera ko itazi kwandika canke kuvuga, tuzoguma turonka amakuru ashimagiza umuhigi, ariko ntituzigera twumva ubutwari bw'intambwe mu ishamba. Intambwe iba yikokoye, yakoze ibikora inka kugira ngo yigwaneko n'ibindi bikoko byose iyoboye mu ishamba. Ariko ivyo ntivyigera byitabwaho. Si henshi uzokumva biriko biravugwa kubera yuko ntizi kwandika nyene. Bizotugora kumenya ukuri kwerekeye uruhigi, kuko ibizandikwa byose bizoba ari ivy'uruhande rw'abashigikiye umuhigi. Kenshi amakuru duhabwa ni ay'abatsinze urugamba, kuko bakoresha abanditsi babo mu kwandika ivyo bashaka. Ibintu bigoma biri mu mwijima gushika igihe turonkeye abanditsi bo ku ruhande rw'intambwe. Umuhigi rero ntukizere amakuru yiwe 100%, igihe cyose uzoba utararonka ayo ku ruhande rw'intambwe. Ubutwari bwaranze Afrika mu myaka yaheze, si kenshi uzokumva bugwarukwa ko mu binyamakuru kw'isi, ariko ukoze ubushakashatsi hake cyane urashobora kuhabona ingene Afrika yamanye ubuhangange kuva na kera na rimwe. Yarigeze no kuba itunze gusumba iyindi migabane yose muri nosi, kandi iterambere tubona ubu isi igeze ko ryashobotse ku bwa Afrika. Utavyemera kora ubushakashatsi kuri la colonisation, kuri za commerce triangulaire n'ibindi byinshi tutarenze kudondagura. Ivyo nta henshi uzovyumva kuko wabwiwe amakuru yo ku ruhande rumwe kandi meza gusa, kuko abanditsi barabo ku ruhande rumwe gusa ntibigeze bashaka ko byinshi cyane mu byakahise bimenyekana. Nta henshi uzumva bakubwira ibya resistance africaine
bariko baragwanya abazungu igihe bashaka kubigarurira. Byarangiye benshi muri twebwe bigishijwe ko ataco dushoboye, benshi cane baravyemeye. Ivyo ntivyigeze biba vyo, kuko twebwe turashoboye, dushoboye byinshi bitandukanye. Ivyo ugombye kubihiga ntiwobibura. Tahura ko umuzungu ari umuntu nkawe, ntavyo ashoboye wewe utoshobora, nuko uri umunyafrika. Nta gace k'ubwonko bafise tudafise, anatomi ni imwe. Tureko kwisuzugura rero, kuko Imana mukure mu muntu nawe yahaye ubwenge buruta ubw'uwundi. Ahantu hari itandukaniro gusa ni kukugene dukoresha ubwo bwenge. Igihe cyose intambwe izoba itaramenya kwandika, inkuru yose izokwama ishira hejuru umuhigi. Until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. Iryo ryari ijambo rya mbere. Uno munsi nabateguriye amajambo atatu. Ijambo rya kabiri riragira ngo I love to win, but I love to lose almost as much. I love the thrill of victory, and I also love the challenge of defeat. Bivuze ngo nkunda gutsinda, ariko kandi nkunda cyane no guhomba. Ndakunda umunezero w'intsinzi, kandi ndanakunda n'ibibazo bigendana no gutsindwa. Ntukifuze ubuzima bw'intsinzi namba utanashaka guca mu nzira abaneshi bacamwo kugira ngo bayishikire. Burya the winners are the dreamers who never give up. Nukuvuga abatsinda, ndavuga abaneshi, ni bamwe babirota bikababuza amahoro, bikababuza itiro, maze eventually, finally, at last, hatimaye, ndavuga ku iherezo rya vyose bakaruhuka babikoze. Ntibacika intege, they never give up, ntibigera babivamo. They don't dare even step them out, ntibigera biyumvira kubisohokamwo naho koba akanya isase, kuko baba bari strong, baba bakomeye. Mwibuke ikivugo cacu dufise muri kino kiganiro kivuga ngo be strong and stay humble. Komera ariko ugume uciye bugufi. Yesu Kristo umunyanazareti byaramubujije gusinzira. Akenshi yakesha ijoro yose ariko arasenga. Urazi igihe kimwe icamubayeko, yabize icyuya kivanze n'amaraso. Indoto ziwe zari izo kubigerako, indoto ziwe byari rya jambo ngo birarangiye. Bimaze kukubiza icyuya kingana gute wewe muri ya mahangiro yawe? Bimaze kugutwara umwanya ungana gute? Bimaze kukubuza amahoro kangahe? Bimaze kukubuza abagenzi bangahe? Niko ndavuga abagenzi bamwe baguca intege, bamwe bakwereka yuko utazigera ubishobora, bamwe banakugwanya iyo uri kurabikora, bamwe bahiga inzira bocamo kugira ngo ubihagarike. Umaze kubura bene abo bangahe? Waciye ubivamo kubera abagenzi batagushigikiye? Ico ni kibazo ubwirizwa kwishura. Witeguriye kubishiramo inguvu z'ubwonko zingana gute? Wumva uzobigwanira kugeza ryari? Elon Musk umunyafrika ava muri South Africa, ubu tuvugana niwe mutunzi wa mbere ku isi yose, ntawumuza imbere. Ariko uravye ingene agwana, uravye ingene afightinga, ni nkaho ari we mukene wa mbere ku isi dufise. Nibajyama, nibigira basinzira, n'igihe baba barashitse ku ndoto zabo. Kubyungane ry'intsinzi bashirako agakwabo, ntibigera bashirako akaburungu ngo bavuge ngo byarangiye. Intambamyi bahura nazo mu nzira ntizibatangira, bakomeza urugendo. Ariko wowe utaratera n'intambwe n'imwe yonyene, byarakunaniye. Watsinzwe rimwe, ucurarambarara, ucurabivamwo ngo byarandangiranye. Twibukanye ko Thomas Edison yagerageje inshuro 1000, ku nshuro y'1001 birakunda. Nimba utameze uko rero, nimba bitakubuza gusinzira, nimba bitakubuza amahoro, nimba utiteguye kubishiramo imitahe yawe, nimba utiteguriye kubiha umwanya ukwiye, nimba utiteguriye kuvyiga, nimba utiteguriye guhura n'ingaruka mbi nyinshi zijana navyo, ntukifuze no kubishikira, ntukifuze no kubitunga, kuko the winners are the dreamers who never give up. Abaneshi ni bamwe babirota
bikababuza amahoro, bikababuza gusinzira, bikabatera kubigerako, bikabatera gukora cane bakaruhuka babishitseko. Ijambo rya nyuma tugiye kurangiriza ko rivuga ngo there is no impossible except what you've made impossible. Nta kidashoboka kiretse ico wabwiye ubwonko ko kidashoboka. Nta kidashoboka kiretse kijya wagize ikidashoboka. Uyu munsi ndakubwiza ukuri yuko ibidashoboka gusa kuri iyi si ari bimwe wagira ibidashoboka mu mutwe wawe. Ibishoboye gukwira mu bwenge byose bishobora no gukwira ku butaka tubonesha amaso. Ibyo udashoboye kubaka mu bwenge bwawe ntuzoshobora no kubyubaka ku butaka busanzwe. Ibyo ubona ku isi byose ni umwimbu w'ivyiyumviro byashizwe mu ngiro. Hajya ibintu byose bihera mu mutwe bikaja mu mpapuro hanyuma bikabona kuja mu ngiro. Ntuzutinye gukora bya bindi ubona ko bidashoboka, kuko ijambo ritumvikana mu matwi yanje ni impossible. Iryo niryo ritagira insiguro mu bwenge bwanje. Iryo niryo ryonyene ahubwo ridashoboka. Uri wewe nimba rishoboka, ubwo rero nuko nawe udashoboka nyene. There is no impossible, especially in Africa. Buriya rero muri Afrika ngo nta kidashoboka. It seems impossible until it's done. Aya n'amajambo yavuzwe na Mandela. Ibintu bisa nibidakunda gushika igihe bikorekeye. Nk'ubu hariho abantu bazi ko ibintu byose byahejeje kuvumbugwa. Biracariho ni byinshi. Waruzi ko kwisi nzima ata muntu arashobora gukoresha ubushobozi bwiwe bw'ubwonko kugira ku bice n'imiburiburi 10%. None ubona ibyavumbuwe mbere bisa n'ibisiga bwenge kuri bamwe bingana gute? Koresha ubwenge bwawe uko bwaremewe gukora cane bukaruha. Iga cane kuko warabonye ko uko wiga byinshi ariko urushirizaho gukorera menshi. Byose birashoboka, gusa bishobokera uwizeye. Mutabyizera ntuzigera unabigerageza. Ikibabaje si benshi bizera ko bishoboka, bishobokera uwizeye. Ntutabyizera nta n'ibyo uzigera unagerageza, kuko hajya ico wizera ko gikunda nico ugerageza. Bana, Imana izogusanga ku rugamba, izogusanga mu nzira, izogusanga mu gitanda, izohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Hari abantu rero usanga bahitamo kwiyakira bakazopfira mu bwobo bw'ubukene barimo, aho guhaguruka ngo bagwane bahitamwo kurambarara hasi. I will stand up for the victory to the end. Nzogwanira intsinzi kugeza ku iherezo, uko ibizoca intege bizoba bingana kose. Nimba ariko nawe uvyumva, subiramwo aya majambo uti I will stand up for the victory to the end. Nzogwanira intsinzi kugeza ku iherezo, uko rizoteba kose, uko ibizoca intege bizoba bingana kose. I will stand up for the victory even to the end, kugeza ku iherezo. Nimba kino kiganiro rero wagikunze, fyonda kuri like. Utagikunze ufyonde kuri dislike. Nimba ushaka kuduha ivyiyumviro, ja muri commentaire ndaza kuzisoma. Nimba ushaka ko kigira ku bandi bantu, fyonda kuri share. Abakunda na hejo naho ubutaha.